sheri jewe mfise akamaro nyabaki ngaha mu rugo iyo ushobora gutegura ibintu ntumenyeshe ariko madame tuvuge ntaco ntakumwe ndashaka ko tuyagati ariko nyambiye sasa nubwo woba wigira nazi gutokwa amasobo aho noca mbona ko utankundira umuryango urinze udakunda umuryango wanje nanje wo gutakunda none kuzana papa akaza kuba ngaha bigutwaye uvuga ko ndamwasi si sawa mugabo ndimba uzi yuko urugo ari rw'ababiri none nyimbuzi ko urugo ari rw'ababiri ntangorane weho kuki wambwiye nzana umukozi aza kuba wa gatatu reka nanje nzane papa aze kuba wa kane utwaye iki wari kubanza kwimenyesha tukabiyaga ko kubera kimwe ni wanyu yabivugaye n'umugore wiwe nyine basi kwihenda bibaho bakabiyaga basurazi bafise stress z'akazi nyinshi hari igihe nibaza ko ibintu nabikubwiye nkasanga navyo nabo sheri mbona wowe unatangura kundanganya ureka kuduza ishavu urabizi ujya n'umuvyeyi yona duha n'imigisha ngaha burya umuvyeyi umufata nabi none ukazofata neza ariko vrema iki kintu ntari kugukora uko urambabaje byarashitse basi byihanganira ariko basi umuvyeyi mureka rigana wabakeneye kuba hafi y'abana biba hariya kugatumba ntafise umuntu amwitaho ni wenyene ise nk'urukoko rwoza rukamuturira ukazumva ngo papa yariwe n'igikoko jewe ngaha mu muji nta kintu na kimwe mbuze aho yoba ntahabuze ivyo afungura ntavyabuze uwo mutama arashaje none nkaje simbura n'ingene erega sindamuzanye ngo aze gupfira ngaha mureke bazi nawe apfire mu munene nyene iraba ingene asa ntazi no koga yavukiye mu bakene akura ari umukene asaja ari umukene atwebwe abana biwe twarakize kubera ikibazo tutomuha nawe ajye kwiraha bazi yumva ingene ubu bosi bunamera umuntu azaramuha niya gitanu tigenda wipfire nabi n'abandi bazehe bagenda ico rero ndagusavye n'ikintu mbone wamuguriza impuzu nziza ikirato ciza sihine umucafu ngaha mu nzu wanje jewe wanashaka nzomushoneshereza skini canke ndamuronderera ibintu skini ndakwerekera ingene mu muji babigenda ujya uramushira ko tumwe turi kwimashina nanakima wanashaka uratumarisha vuna rifise ibintu byumvikana ukamwitaho akabona basi nyine ko yageze mu muji arimo aratambuka akabona ati bure nambaro turi kuri njye badusanze apoje nko ngaho kwirikara yimereye Chibona arakajene kigende. Oya gusibya ibintu bisubire Hacho ndibizongera wangu. Ahubwo reba nuko kujya yifunguriro mukubitemwe ni spaghetti abaratura ati ni nabone ko yageze mu gisagara. Cyane. Ntunyumva? Nani two ngwaye ndemvye. Merci beaucoup. Tubipfe. Tubipfe. Kusomeza neza. Wagiye ukazi. Nani sawa. Oya kuma bari turasubiye. Ndakunda. Ndasiyakire niko barambwira neza ibintu baba bariko barakora mu nzu. Uriho ndatsamba kwicyanaho nako musaza wabaye. Yo, gute. So, How are you? fine. And you? I'm fine.
Shonga ndabishashira gute neza ubu uricaranye n'ukadiba amafresh kubera abavyeyi atariho bari oya kumva nyine yuko uryohewe kandi utese cane meze neza no kuri nta bibazo nifitiye nta mutima ufise muri make abizi yuko uri single ntiwirigura nabigira birebire indari single tuvyihorere jewe nta makuru ufise mani mfise sampore muri vyari ikintu ndakubwira rero niki okay urabona yuko abavyeyi bari hanze ariko hasigaye amezi 4 kugira baze ikintu ngomba kukubwira ndavyiye dusigaye umeze sometime ubu uri muri telefone guteka uno munsi uteka uri hotel sinzi ico bivako sivyo ariko ikintu ngomba kukubwira uwo mukobwa w'indero sivyo na jewe umuhungu w'indero sivyo oya urayifise gusa ndavyigendeye comportement uno munsi ngene umeze bigenda bihindagurika sivyo ndagomba ube umukobwa w'indero ku buryo abavyeyi bazoza basanga twiyubashe ku buryo bazodushimira kandi bazoka ivyo ndiko ndavuga ko bitahura abo bobukwe ibyabo byananiye n'ukuri kandi abahamagare nababaza ibyabo ariko barakora mu nzu n'ukuri kuko ibyabo mbona ari ingorane Keira ngwino hano ni sawa none kugira ibyombo bibe byandagaye hano mukaba mwicariye mu nzu muri ko mukayiye hari filime tutari bwamarire bwamaniro byumva urabitahura neza kandi baza ko nakuri kandi je ndibaza ko nitwara neza sinase yuko utitwara neza ariko ndavye haraciye nk'indwi zitatu mwanya wose uri muri telefone guteka ugasanga vyazi ndahora umukobwa bisigura ko cyuko muri telefone ukibagirwa n'ivyo ujejwe gukora naco merci ako nawe witwara neza rece hari icyo ushinje no cyangwa ushinje jewe wumvise ivyo ndakurega indwi zitatu ziraheze uko muri telefone se none sindabifise bifise amamega kandi ndi oya nuko wibagira gukora ibintu none sineka sinkoropa n'abantu bo turakoropa tugeze deja saa 4 zondera umukozi ahubwo azarafasha mama wawe nta nimero ufise mu telefone nakubwiye ko hasigaye amezi 4 bakaza ariko nawe ukwiye kuza uramfasha kandi umukobwa si wowe nyine akora ivyo mu rugo urabizi siko namba uyu munsi ubonye ndiko ndateka nawe ufise gukoropa ndibaza nta kibazo kirimo muri weekend si cyo mbona ndabikora reka kawe uriho ubikora ryari ho nyene rimwe ndasivye rero uca uvuga ati uko ari kera okay sawa nacu okay ego uri kwifire ibyumba bisanzaye gutya mu nzu hadakorofye muri saro harajagaraye mugango uri kwifire reka mama ntiyari bware wari cyo wari kurakora ntwari kubura bikora jewe ni jewe wishura gutya bene je nakubyaye canke niwe wambyaye kushaya wakoze ikeneye none mama filime ntiyari bware bana biki gihe kamana Kei umenye ko uri umukobwa uba ukenewe kuraba buri kimwe cyose hano ko kimeze neza erega uramenya je nta mukozi nzozana muri ngaha reka mama na filime zirigisha zirigisha nawe uranyereka icyo zikwigisha bashana byoma zikwigisha kutoza ibyombo zikakwigisha kudakora isuku zikakwigisha kutubaha umubyeyi ego ndabona izo zikwigisha mpamagarira Mia ntacu Mia muri weekend byose cyenzo bigukorera nimbutse uri cyenzo kumesera byose no gukoropa no guteka byose yo harajwe ishi reko ndabeshi kuva cyaro umesera wewe ndabikwemereye ndaga surprise ngomba kugukorera surprise niyo ivuga ishi nzoca ndagukorera ibindi rero ntapfutse sawa nacu kimwe gusa twitware neza kuko mama ari mukoza kandi ikindi naco akwiye gusanga ibintu byose bitunganye ntagira kanenga azadutorako kibazo nako nyene bikwiye kugenda duhanagure imiryango tumese amarido twitegure nyene mu buryo bwose ku buryo mama na papa badusanga ibintu byose bimeze neza
wenda hari wowe genda ucuraba uca utegura turya tudaye dashyitse hariya uduki uratubona muri firigo nawe kweli aho nyine nataragiye sawa Mia niwoca ngaha hani isoni ntabwo ibyo nivyo vyigwa wigisha mutoya wawe araje canke mayi nawambwiye ko ari cyo filime ikwigiye Mia oui bari hehe koko ari him ariko Mia mwe murabona ibintu mugira ko ari byo kweye ne twari turi mu nzu hari ibintu twari turi nko mu nzu Kayira we yambwiye ko mwari kuri televiziyo ari filime mutaramara Viza rero mutama cari kituzanye ingero nk'ubu atanguye aho ndabizi aho murongera kugabangana amatongo ariko nta tongo ryanje ngomba kuriga tuza mota twebwe burya Imana yaraduhezagiye yaraduhaye kwigwana ko ndibaza n'ubu ntaco tubaye naho tutararonka two mu matongo nikindi catuzanye gitandukanye n'ico byaba ari bindi yaga ego urumva twarabonye mutama we ko hari ibintu bitugora urabona imisi yose turungika amafaranga 10,000 ugasanga turungiye 50,000 ariko tubona n'ubundi nico kimwe ja tuvuga ati twagiye hamwe turiyumviye reka mutama tumutore tumutware mu muci azi kubayo tubane tugufashirize mu gisagara je mu gisagara no hashoboraga ndabugira navyumvise ngomba kuvuga zona ari nabanye muzehe izo kode mburiza rero nkubwire ni wenda kwinginze ntuzutore ingeso nk'iyi ya kera ufate ibyombo byoze ugende mu nzu ukorope muri saro hategura hahava haza abashitsi ntuzutore ingeso nk'iyoyo naho ari mukuru wawe ndabona ko atandero nziza ariko arakwiza icuzu byoze ndagiye nawe utekereze muri uyu mutwe wawe icyo ukwiye kwiga muri televiziyo cyangwa icyo ukwiye gukora sinze nsubire kumva ngo hariho inyigisho ukora muri televiziyo ngo ukura hehe ari iz'uburofa gusa ntabwo ufite nabyo nzokwereye mu kirundi zo kuguma wiyumvira bajya bazehe munwa n'ugwagwa ngo ntiwobasiga ino uno munsi twebwe twavuze ati mutama reka tumudugana nembe nkaha nk'urukoko ruje rukakurya twe ntitwabadoho tuba twambaye n'ibara cyane basi nzorondera umutama umwe tuze tumana nta mutama tuba twambaye ibara muzanana n'umuzehe ubu yatwedukeneye ufasha kuba hari none ko ataza kugufasha kuba ngaha ntibaba ngaho hafi nye wewe abo bagenzi bino barekera ino hama nawe tugende mu gisagara uzohura n'abandi bazehe bari VIP muzobonana muyage abagenzi bab'incuti mu gisagara batazi no kuvuga ikintu twebwe rero ugomba kuvuga ko atakirundi tuzi rega natwe niyo tuba uvuga ngo wakatungo nyene ndega ico ni giswahili hari igihe bishika ugasanga bavanganyije utuntu twe ariko n'ikirundi baracumva ari nawe agaswahili ndazi kukagerageza yarize muze no kwazungu ndazi yuko mwagiyimana twebwe icyo twavuga kera ko atari ico bavuga none muta tubwire rero nibaza yuko wo duhinyisha itomori kandi ntitugusiga twaje twakenyeye kabisa kuko mwaje mwakenyene je no bagira guteganya ubu rero mama yabonye ko ari gukora ariko man wako ntiwari mu nzu uri kuraba filime ko utari waje kuvyota ego mana urakutigira umwana mwiza je ivyo birakureba nzoraba filime urumva asinzi wakora utakora ivyo birakuraba je nzokira kurya gusa ushaka uzuteke cyo je nonze biragusha ninavuye ngo uze kuza wishwangishwa ngaho utiko tyabatevisha je ko nahoze nkapapa ibindi bintu nari ndimwo nuko narakandiye ntaku ehe nkora ngaha ubu rero burya niyo mpamvu navuze kuri umusore uvuze ibyiyumviro nk'iby'abasore wewe
urumva ko uciye uvuga ijambo ryiza twigire bana banje kumva mwaje mwatekereye erega mutangaha mwazikengereye twebwe tugira ikibazo none mutama nk'ubu agwaye akaremba hariya akonza atanu umuntu afise yo muba hafi vyogenda niba ariho ngamura kano kare ntibahora baza reka kuzurizera abantu bahinduka mu kanya gato ubu bagukunda kubera ugikomeye kandi banamukunda kwa tuko duhera tuza turakurungikirwa mu basororera Jamusore ndabona umugore yanjye rero umuntu mwiza ndamwiteho ndamusirimure ndamubwira umusirimu tukeneye kundi rugeni umugabo yandambiye ingano urya yego njya ndabona ubuzima abayeho nuko bwari bubi ubundi ni mwiza urya nk'ubu ni mwiza pe reka ndamwiteho kabisa ndamwiteho ndazi nawe nazoreka kunkunda nawe umugabo wanjye ndambiye nenga sinzi n'ivyari byo nibyo birimo ariko we twigire mu gisagara niwakenera umurete niwakenera umuntu azobiguha hamwe ugize pfu gusa upfu n'umuceri